nawe mama uri kumamara uduharage umuvyeyi ari kumamara uduharage birakije bishoboka uvuga ngo byarakunze ari bibiri ku kimozeke biharage amase ateye mu mase mugabe kaca vyama bimeze uko ari mu mase n'inyungu woca ubikura inyungu ahiriye nyine ahiriyo today how we raise twimbura ibiharage kugira ngo murabashare murara inzara mubwirirwa muri mu bisagara bwirirwa ngo muri mu bisagara kereka tuvyimbure turabe tutazoba twimbura ibiharage katubitonore umunsi ndarangiye siyo kare arangira nkabwirirwa ngo ndi mu gisagara ngo ndi hehe zoza mpaza ariko mpaza Bujase Mavumba yambwiye ukitaka kuishi vizuri usiangalie eti vitu gani. Turakora buri kazi kose ili mradi tupate msosi. Nda nobora ibiharagi kugira tubikubite. Ibi bitumye ibi. Ni bitumye ibi. Murabibona? Abarimyi barabitahura n'ingokabari. Ibi bitumye ibi tugomba tubikubite. Ibi byumye ntabona ko biri kwihera. Ibi byumye. Igire. This is our today's wife. Ibisigura ko twahevye n'ibindi ariko turi mu buzima bundi. Siko. Ubonye hariya vyanse manzi bakinjura kwanza. Ukora ibishoboka. Ili mradi maisha yaende sawa. Ili mradi maisha yaende sawa. Ndabibona aho guhindukizaka. N'ibindi baguma bazana ibiharage. Ibiharage n'umuyoro n'ibindi baguma bazana. Turi mu kijiji. Ntabwo urabibona? No munsi twirirwako. N'amasafuriya twazanye yo guteka. Amasafuriya yo guteka twazanye no munsi nayindi kazi. Ano kubinobora ibi bisi bikavamwe ibi. Kavamo. Hama ihubuhire. Biveyo. Mamuke muza mugure. Kaye badandariza ubuhoho n'ibitano. Kabonye ingene bigorana kugira biboneke. None izi ndimo zose biriko turakubitamo amasuka. Byabigire. Bigori twara tujya mu 12. Ubundi tugiye tubigiye mu kwa gatanu. Kararindiye kimwe iki. Igiga zokurikira. Muzombwira. Reka dukore. Ibi ndabihejeje kubinobora byose. None nk'ivyira byera katabiri. Byose ndahejeje. Bisigaye akazuba kabikeko. Tubihubuhire rero. Akazuba kabikeko tubihubuhire. Nguvu zipo. Ndayisanze. Nose natwe yabika tunayitahana. Ko tunaboye n'indi bisi dukuyemo. Ayibona bisi dukuyemo n'indi. Nakatari bike navyo nyene giti mikerera. Ino kuma gusa kamuki. Biryoheye. Nabigira ngo ntimuzi gukora ngo mu gisagara ngo ntibakora. Tutafanya kazi mpaka mwisho. Ibigori byose dukeneye kuza kubibagara muzobibona turiko turabibagara byose. Byose bimubona tuzobibagara.
n'agashati nambuye kara mw'isengero dukore ibiduha kubaho, biduha kurya tugahaga, iyo dukore turya twinovora. N'umunsi igiharage no gukubita amashiga byose birahari, mu mwanya ndabibereka byose birahari, kuriya ni kose ariko nta kibazo ubuzima niko bumeze, hari kuduga no kumanuka, hakora canke kubura, bimeze gose. God aragukunda no kumushimira, umuntu yibuke amajambo indirimbo irimwo ayo majambo ayitubwira, mu buzima hari kuduga no kumanuka, kuronka canke kubura, ko bimeze kose God aragukunda no kumushimira. Indirimbo ni yabandi abantu bakurikiranira umuziki hafi, kugira abasesanguzi ni abandi. Reka mwanya turabereka turiko turabikubita ingene biza kuba biriko biravayo, turabibereka turiko turabikubita mu mwanya. Natwe ndabakunda cane, ni Stani Presenter nyene nkundizi, Stani Presenter mu kazi kose. Mwanya wo kubikubita ubuhiri rero. Kubikubita nk'akabinoze ukeneye kubona ibi umwanya wabyo by'ubuhiri. Na mwanya tuliziwe kujirana nikiwe kana tu ada kama go kana kama go ubona hari mondoka ngo utare hasi